Ibanga riri mu mababi y'umukaratusi nibiki bituma wamamara kw'isi yose. Mu gice giheruka twabonye ko umukaratusi udakomoka mu gihugu cy'u Burundi canke muri Afrika, ahubwo twabonye ko wakomotse muri Australia, hanyuma uzara kwiragira mu bihugu vyinshi bigize isi. Ariko rero hari ikibazo kiguma kigaruka. Kubera iki giti camamaye cyane kw'isi yose? Kubera ko amashirahamwe akora imiti, amavuta yo kwisiga n'ibindi bicuruzwa akoresha umukaratusi, mbega no kubera gusa umota neza canke hari ikindi gituma ugira agaciro? Muri iki gice niho tugiye kwinjira mu mabanga ari mu mababi y'umukaratusi. Ariko imbere y'uko bitahura neza, reka tubanze twibuke ikintu kimwe gihambaye. Mu bumenyi bwa science, abashakashatsi ntibemera ikintu kubera ko abantu benshi bakivuga. Bacemera kubera ko bamaze kugipima, bakagereranya, bagasubiramo kandi inshuro nyinshi, bakongera bagapima, bagasuzuma neza ko ico kintu cyuzuye ubuziranenge. Nico gituma ibintu byinshi biza kuvuga muri iki gice bija kuba bishingiye ku bushakashatsi bwakorewe muri za laboratoire no mu mashure ya kaminuza yo hirya no hino kw'isi. Niki kinone kiri mu mababi y'umukaratusi gituma umukaratusi wabaye igiti gikundwa kw'isi yose, gategwa mu mihingo itandukanye y'isi kandi gifise inkomoko imwe. Iyo uravye ibabi ry'umukaratusi n'amaso yawe ushobora kubona ko hari ibintu bidasanzwe, ukabona ko ari ibabi ridasanzwe. Ariko abahinga iyo bagigeze neza muri laboratoire basanga harimo ikintu kidasanzwe. Harimo produit chimique canke mu rurimi rw'ikirundi canke ikinyarwanda akunda kwita ibinyabutabire biva kuri ico giterwa c'umukaratusi, vyitwa essential oils canke amavuta bakunda kwitanga na amavuta y'impwemu. Muri ayo mavuta harimwo ikinyabutabire canke iyo produit chimique izwi cyane nka rimwe agakwabo munani akarongo gakitse cineol canke 1,8-cineol, kizwi kandi kw'izina rya eucalyptol. Ubushakashatsi bwerekana ko bivanye n'ubwoko bw'umukaratusi naho utewe, eucalyptol ishobora kuba ariyo igize igice kinini cy'amavuta akurwa mu mababi y'umukaratusi. Ivyo nivyo vyatumye ico kinyabutabire canke iyo produit chimique ikorwa ku ubushakashatsi bwinshi kurusha ibindi canke izindi produit chimique mu bijanye n'umukaratusi. Mu binyamakuru vya science nka Journal of Ethnopharmacology na Industrial Crops and Products harasiguwe uburyo amoko atandukanye ya eucalyptus atandukanye mu bwinshi bw'ayo mavuta n'ibiyagize. Ariko rero ni ngombwa gutahura ko atari amoko yose y'umukaratusi afise ibinyabutabire bingana canke produit chimique ziri ku rwego rumwe. Nico gituma abahinga bavuga ko tudakwiye gufata umukaratusi wose nkaho wowe umeze kumwe. Ico abahinga babivuga ko none ni iki? Mu mwaka wa 2013 komite ishinzwe ibijanye n'ibikoresho by'umuvuzi yitwa Committee on Herbal Medical Products HMPC yo mu rwego rwa European Medicine Agency ikorera mu muryango w'ubumwe bwa Buraya yarasohoye icegeranyo cy'ubushakashatsi ku mukaratusi. Iyo komite yasiguye ko amavuta akurwa mu mababi y'umukaratusi witwa Eucalyptus globalis arimwo cane 1,8 cineole, novuga produit chimique 1,8-cineol, kandi ko ari cyo kinyabutabire cy'iyo produit chimique ya mbere yashizwe ko inguvu nyinshi bujanye n'ubushakashatsi kubera uruhara rwayo mu vyigwa vyerekeye inzira z'ubuhumekero canke mu vyigwa vyerekeye inzira abantu bakoreshamo mu guhema. Ariko kandi ico kigo canke iyo komite yaribukije ko ibimenyetso vya science bitagikwiye gusobanurwa nk'uko umuntu avyipfuza, ahubwo ko bikwiye gushingira ku bushakashatsi bwizewe. N'ubwo umuntu nakwiye guca bifata nk'uko avyifuriza, ahubwo aho kwifata nk'uko avyipfuza akwiye kubishingira ku bushakashatsi bwakozwe kandi bwizewe. Inkuru yamenyekanye cyane ku isi niyo mu gihugu cya Australia, aho umukaratusi ukomoka, aho amashure menshi ya kaminuza nka University of Melbourne na University of Sydney maze imyaka myinshi yigisha abanyeshure babo uburyo ibinyabutabire canke produit chimique ziri muri iki giti bishobora gukoreshwa mu buhinga bwo gukora imiti, amavuta n'ibindi bicuruzwa. Ivyo vyatumye Australia iba kimwe mu bihugu bizwi cyane mu bushakashatsi kuri ico giti c'umukaratusi.
none iyo produit chimique ya eucalyptol ni iki, ifasha iki ku magara y'abantu? Harabumva iryo zina bakagira ubwoba, ariko kandi eucalyptol ni produit chimique cyangwa ikinyabutabire gisanzwe kiboneka mu bimera bimwe bimwe, atari umukaratusi gusa. Nikiboneka mu mukaratusi gusa, nuco bimvira yuko iboneka mu mukaratusi gusa, iboneka no mu bindi bimera bitandukanye. Hariho nk'ico bita rosemary, hariho bico bita sage, n'ibindi bimera bitandukanye bavuga ko bifise impwemu canke bishobora gutuma bimota cyane. Abahinga bagiye bariga ico kinyabutabire kugira ngo bamenye ingene ikora iyo produit chimique, bamenye ikora gute. Mu vyigwa vya laboratoire no muri bimwe mu vyakorewe ku bantu, harabonetse ko gishobora kugira uruhara mu kugabanya ibimenyetso bimwe bimwe byo guturika kw'inyama, ico bita inflammation, no gufasha abantu bamwe bumva yuko izuru riba ryugaye, bikunda gushikira nka grippe n'ibindi bitandukanye bituma izuru ryugara, ibintu byo guhema bikaba ingorane ku muntu. Ariko rero ivyo ntibisigura yuko ari umuti uvura indwara zose. Iyo eucalyptol canke iyo produit chimique iva mu mababi y'umukaratusi ntibisigura yuko yama avura indwara zose. Uti kubera iki? Ingaruka zavyo ziratandukana bivanye n'umuntu, ubwoko bw'ikibazo afise, n'uburyo gikoreshwa mu canke uburyo ico kibazo afise gitorerwa umuti, uburyo ayo mababi canke ya produit chimique ikoreshwamo. Nico gituma bahinga bahora basaba ko ibivugwa ku mbuga ngorana bumenyi vyama bigenzurwa n'ibimenyetso vya science. Ntuzobone ibivugwa ku mbuga ngorana bumenyi byose ngo ubikoresha ngo ni kubera ko ari umuti. Urashobora kuraba ivya science, ukaraba igipimo uwo muti ushobora gukufasha ko mu buzima bwawe, na cyane cyane nk'abantu bakunda kwifashisha nk'abagendana canke abasanzwe bafise grippe n'ibindi zindi ndwara zitandukanye, bashobora kwifashisha bakivura bifashishije umukaratusi canke amababi yawo. Mu gihugu cy'Ubudagi, umuhinga yitwa Jörg Ledmacher hamwe n'abandi bashakashatsi bakoze ivyigwa ku ruhara rw'ico kinyabutabire cy'iyo produit chimique ya 1,8 cineol mu gufasha abagwaye indwara zimwe z'inzira z'ubuhumekero nk'iyo grippe n'izindi. Ubushakashatsi bwabo bwatumye ico kinyabutabire kirushiriza kwigwa cyane mu kumugabane wa Buraya, canke iyo produit chimique igageza kwigwa cyane ku mugabane wa Buraya, ariko nabo nyene bashimikiye ku ciyumviro cyuko idakwiye gusubirira ubundi buvuzi bwemewe n'abaganga. Nuvuga mbere yo kubikoresha bisaba yuko witura abaganga. Ivyo nivyo n'urwego rw'Uburayi rujejwe imiti EMA rwongeye gushimangira mu nyigisho zago. Mvuze EMA ushobora kumva EMA ivana no ururimi ushaka kwifata rwitwa European Medicines Agency, EMA. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ku isi WHO canke OMS naryo nyene ryarasohoye inyandiko zerekana ko amavuta ya eucalyptus akugwa mu mababi biciye mu buryo bwa steam distillation, kandi akoreshwa mu bihugu byinshi ku isi. Ariko kandi dushiramo ryibukije ko ibikomoka ku bimera bikwiye gukoreshwa hisunze amabwirizwa y'abahinga, hisunze amabwirizwa y'abaganga, kuko kuba ari byavuye ku gitegwa bitama bisigura ko atangaruka bishobora kugira ku magara y'abantu. Iyo nishirahamwe mpuzamakungu OMS canke WHO. Ushobora kubona amababi y'igiterwa ukavuga ati ko ari gitegwa ni sawa reka ndayikoresha, ariko urumva yuko gikwiye kwisunga ubushakashatsi bwakozwe, ukisunga abaganga, ukisunga abahinga, bakakubwira ingene ngo bikoresha kugira ngo ntibave bitutse ingaruka. Ko turumva yuko harimo izindi ngaruka mbi nubwo bari bimera canke bari imiti kama canke bari biti kama umuntu ashobora kwifashisha mu kugira ngo akingire amagara yiwe. None kubera iki umukaratusi canke amababi yawo amota cyane? Abantu benshi bavuga bati iyo uciye ahantu hateye umukaratusi canke hafi yaho wumva akamoto kihariye, wumva akamoto kadasanzwe. Ivyo si impanuka. Akamoto kava muri aya mavuta y'impwemu ari mu mababi. Iyo amababi amenetse, akamoto kava muri ya mavuta y'impwemu canke ya mavuta tuvuga asanzwe amota cyane ari mu mababi. Niyo atuma umuntu yumva impwemu zikomeye, akumva akamoto kadasanzwe. Niyo mpamvu ibicuruzwa byinshi birimo eucalyptus biba bifise akamoto kazwi cyane, akamoto kihariye cyane. Ariko kuba ikintu gifise akamoto keza si ikimenyetso cyuko kivura indwara. Abahinga bo muri European Medicine Agency ya kigo twahera ko tuvuga basigura ko amavuta ya eucalyptus akuvwa mu mababi biciye mu buryo bwo kuyacisha mu mwuka ushushe, cyangwa twita cha steam distillation. Ayo mavuta niyo abamwo akaba arimo cha kinyabitabire canke ya produit chimique yitwa 1,8
Cineol ari nayo itanga iyo produit chimique itanga impwemu zizwi cyane z'umukaratusi, impwemu zivamo akamoto kadasanzwe. Ariko EMA canke cakigo cha EMA nuvuga European Medicine Agency, ikigo nuvuga canke agence y'abaganga bo ku mugabane wa Buraya, kiributsa ko impwemu nziza z'igiti zidakwiye gufatwa nk'ikimenyetso cyuko zishobora kuvura umuntu indwara zitandukanye canke indwara zose. Mu gihe cikiza cha COVID-19 canke COVID-2019 COVID-19, abantu benshi ku isi batangiye gukoresha amavuta eucalyptus mu kwibaza ko yoshobora gukingira canke kuvura iyo ndwara ya COVID-2019. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu WHO canke OMS hamwe n'izindi nzego z'ubuvuzi zaribukije ko atabimenyetso bya science byemeza ko ayo mavuta ya eucalyptus yonyene ashobora gukinga canke kuvura COVID-2019. Ivyo zabaye akarorero kerekana ko amakuru akwiragira ku mbuga ngurukanabumenyi atamara ukuri, kandi ko akwiye kwisunga ubushakashatsi bwemejwe n'abahinga kugira ngo umuntu akingira amagara yiwe ntabasanga akoresheje ibintu yibaza ko bigiye gutuma amagara yiwe amera neza, ahubwo agasanga agiye kuyahonya. Aho hantu hakaba hari igiti cyo mukaratusi bita imarideni. Abatama baho canke abantu bakuze mu myaka baratuganirije baratubwira yuko ico giti kifise ukuntu kibavura iyo bishitse bakaba bakeneye nko kuba biyubikira, bigatuma ibintu bya grippe n'izindi ngwara zitandukanye zishobora kubavamo. Umukaratusi ukoreshwa mu nganda zo none ku isi, aho ukoreshwa harimwo mu gukora amavuta y'impwemu essential oils, ni kuvuga ama perfume, harimo mu gukora amasabuni n'ibindi bicuruzwa vy'isuku, harimo mu gukora ibicuruzwa bimwe bimwe byo kwisiga nkuko twatanga tuvuga ko tugiye kurabaho koresherezwamo muri kino gice tugezemo, harimo mu gukora ibicuruzwa bitanga impwemu nziza mu nzu, harimo n'ayo ma perfume nyene mukunda gukoresha mu gupompa mu nzu kugira ngo hamote, mu gupompa cyane ku mpuzu n'ahandi atandukanye. Amababi y'umukaratusi nyene ayo eucalyptus canke iyo produit yitwa Cineol, rimwe n'agace 8. Igiti cy'umukaratusi kirakoreshwa mu gukora impapuro, ariko kandi kubera ko ibiti by'umukaratusi bikora n'ingoga birakoreshwa mu gutanga imbaho zikoreshwa mu nganda zitandukanye, ha mu bwubatsi n'ibindi bitandukanye. Ariko kandi mu masoko mpuzamakungu akomeye nka Amazon n'ayandi urasangamo ibirungo byo kurunga ifungurwa biziryosha kandi bikozwe mu mababi y'umukaratusi. Haba harimo n'icayi canke ifu ishobora kuva mu icayi kivuye mu mukaratusi. Nk'ivyo abantu benshi navyo bari bazi, ariko muri Amazon ngize ubushakashatsi uraza kubona yuko hariyo icayi canke ifu ishirwa mu cayi ivuye mu mababi y'umukaratusi kamikogwa nk'ikirungo, gikoreshwa nk'ikirungo. Ivyo byose ni bimwe mu byatumye umukaratusi uba kimwe mu biti birimwa cyane mu bice bitandukanye by'isi. Uko ubutunzi bw'isi bwawugize w'agaciro, ubutunzi bw'isi canke economy y'isi yaratumye umukaratusi uba igiti cy'agaciro, kubera ko abantu bose no munsi ariko bituka kuri money, bariko biruka ku mafaranga. Kubera iki none umukaratusi wacu wogira igiti canke byace bituma uba uw'agaciro. Nkuko ubushakashatsi bwa Embrapa Florestas bwo muri Brazil bo bigaragaza, Eucalyptus globalis ni imwe mu moko akomeye cyane ku isi mu gutanga amavuta arimwo cha kinyabutabire canke ya produit chimique ya 1,8-Cineol. Abashakashatsi bo muri Embrapa basigiye ko hari itandukaniro hagati y'amoko ya Eucalyptus, arico gituma inganda zihitamo ubwoko bumwe aho ukoresha ubundi bwoko bwinshi. Nkuko Embrapa yabishize habona n'uvuga ku mbuga ngurukanabumenyi zayo. Ariko gusa amavuta gusa mu bihugu nka Brazil, Portugal, Espagne, Ubushinwa no muri Chili, umukaratusi wabaye inkingi y'inganda zikora impapuro, kubera ko ukura n'ingoga kurusha ibindi biti byinshi kandi ugatanga imbaho nyinshi. Amashirahamwe menshi y'izo nganda yarahisemo kurima ku rugero runini cyane kugira ngo ahaze isoko ry'isi, kugira ngo marché international yabo ishobora kuba ikomeye, maze impapuro bashobora kuzitanga ku rugero rwiza, ababishaka zose bashobora kuzironka byoroshe. Hari inkuru kandi yamenyekanye ku isi, uti iyo nkuru ni iyihe? Abantu benshi navyo bazi, ariko hari ibihugu usanga bifise ama miliyoni y'amahegitari yatewemo umukaratusi. Ivyo bihugu ni nk'ibihe?
Muri Brazil iki ni igihugu kiri mu vya mbere ku isi mu gukora impapuro n'ibindi bikomoka ku mbaho. Ibice binini vy'amatongo birimo umukaratusi kugira ngo bitange ibikoresho bikenewe n'inganda. Ivyo vyatumye iki giti kiba kimwe mu bifise agaciro kanini mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'iterambere ry'ico gihugu ca Brazil. Ariko kandi ni navyo vyatumye haba impari canke impaka canke kudahuza ku bijanye n'ingaruka zayo ku mazi canke ku bidukikije, kubera ko ku bidukikije naho bica biba ikibazo, vyace bituma haba amatati hagati y'abantu batandukanye, inzego zitandukanye z'ico gihugu, na cane kugirimwa cane, ariko kandi bakavuga ko kifise ingaruka ku mazi ari mw'isi y'igihugu kanaka canke y'ubutaka umukaratusi uba wegereye canke ubutewemwe. Ivyo nivyo tuzogaruka ko mu gice cya gatatu cya kino kiganiro cacu. Mbega impemu z'umukaratusi byo bifasha? Iki ni kibazo gikunze kubazwa. Hari abantu bamwe bavuga ko iyo bahumetse canke bahemye umwuka uva ku mavuta ya eucalyptus bumva ko borohewe cyane mu mubiri, bituma bahema byoroshe. Abashakashatsi barabikoze ko ivyigwa bitandukanye. Ubushakashatsi bumwe bwerekana ko abantu bamwe bashobora kumva borohewe mu gihe bakoresheje ibicuruzwa birimo eucalyptol, nubwo ya produit chimique iva mu mababi y'umukaratusi, ikaba nk'inyongera ku bundi buvuzi baba basanzwe bifashishije, na cane cane iyo bafise ibimenyetso vyerekana ko izuru ryabo rishobora kwifunga, hakababo nk'ibicurane, iyo bita grippe canke ibindi ndwara zishobora gutuma amazuru afungana. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko ivyo bidakwiye gufatwa nk'ubuvuzi bwonyene, kandi ko bidakwiye gusubirira impanuro z'abaganga. Nico gituma abaganga bavuga ko umuntu adakwiye kwivura yisunze amakuru yumvise gusa, ahubwo akwiye kwegera agasaba ubufasha abaganga n'abahinga bakamufasha kumenya ingene yo kwivuza neza. Abahinga bo muri Committee on Herbal Medicinal Products ya kigo tubabwira ko gisanzwe kikurikirana ibijanye n'imiti canke ibikoresho bijanye mu buvuzi, isanzwe korera muri European Medicine Agency, muri kigo no bwa cy'abaganga basanzwe canke abahinga basanzwe bakora mu bijanye n'ubuvuzi, basuzumye ivyigwa bitandukanye ku mavuta ya eucalyptus. Mu ceganyo cabo bavuze ko hari ivyigwa byabonye ko kinyabitabire canke ya produit chimique ya 1,8 cineole canke eucalyptol ishobora gufasha kugabanya ibimenyetso bimwe bimwe vy'indwara zo mu nzira y'ihumekero canke mu nzira ahantu umuntu wese aho hemera, haba amazuru n'izindi nzira zishobora gutuma umubiri uhema. Nico gituma kenshi iyo abantu biyubikiye uzosanga bariko barabiriyaje, nuvuga yuko twatubura tumubiri dufasha umuntu guhema, dufasha umubiri guhema, tuko turasohora imicafu biri muri two, bigatuma umubiri ushobora guhema neza iyo umuntu yakoresheje amababi mu kwiyubikira. Ariko kandi bashimikiye ku cimbiro cyuko ibimenyetso vya science bidahagije kugira ngo hemezwe ko amavuta ya eucalyptus yonyene ari umuti uvura izo ndwara. Nico gituma EMA canke kigo cyitwa European Medicine Agency, ikigo cy'abaganga bo ku mugabane wa Buraya, cemera ko ikoreshwa ryaco cyane cyane rishingiye ku migenzo imaze igihe kirekire ikoreshwa neza, traditional use, atari ku bimenyetso bikomeye vyagerageje canke byose byakoresheje muri clinique. No kuvuga ibimenyetso byose bikoreshwa na science ntibyakoresheje ngo vyisungwe ngo bitume ngo biba ivyizewe cyane. Nk'akaroro mu gihe cikiza ca COVID-19 hagati y'umwaka wa 2020 n'umwaka wa 2022, kumbuga ngurukana bumenyi harakwiragiye amakuru menshi avuga ko guhemuka impemu za eucalyptus byoshobora gukingira canke kuvura iyo ndwara. Ariko abahinga b'amagara y'abantu baraburabuje ivyo bintu vyagiye biravuga ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo hari ubushakashatsi bwo muri laboratoire n'ubundi bwo kuri mudasobwa bwasuzumye ibinyabutabire canke produit chimique ziri muri eucalyptus, nta bimenyetso vya clinique canke by'ubuvuzi canke by'amavuriro atandukanye bihagije byerekana ko guhemuka ayo mavuta bikinga canke bivura COVID-19 ku bantu. Nivuga COVID nubwo yotera singoma ko umuntu acaho yihutira gukoresha amababi y'umukaratusi ngo nuko yagize ubushakashatsi, ngo nuko yabonye amakuru avuga kubijanye niko ishobora gufasha. Ngivyo byabaye kigo gikomeye cyane cerekanye ko umuntu akwiye gutandukanya ibivuga ku mbuga nkoranyambaga n'ivyemezwa n'ubushakashatsi bwa science, kandi yuko akwiye kwitura abaganga igihe cyose akeneye ubufasha bijanye n'ivyo kwivuza.
ibintu rero ukwiye kwitondana ngo nibiki, urakwiye kwitondera bino bintu kubera ko umukaratusi ari igiterwa. Hari anaco bibaza bati kubera ko ari igiterwa ntaco bitwaye, ntaco vyotwara kugikoresha, ariko siko biri. Uti kubera iki? Amavuta ya eucalyptus arashobora gukomera cyane, abahinga bagabisha ko kuyanwa cyangwa kuyakoresha nabi bishobora gutera ingaruka zikomeye cyane cyane ku bana bato. Nico gituma ibicuruzwa birimwo ayo mavuta biba bifise amabwirizwa y'ingene bikoreshwa. Akenshi muzora kwiye tuba tu etiquette cyangwa ibicuruzwa mukunda kugura, haba ariko amajambo avuga ati ntukoreshe kino kintu mu buno buryo, ikoreshe muri ubu buryo bizogufasha. Rero mwakiye kuza murasuzuma mu buryo etiquette kugira murabe nimba by'ukuri mwabikoresheje neza iyo miti canke iyo puzo produit mwaguze, mukaraba hariho ibyo izo produit zibuza gukoresha mu buryo kanaka, ngo buryo kanaka zibuza gukoresha mukabwirinda. Nuvuga kwa musomera amabwirizwa no gukurikiza impanuro z'abahinga nje byiza kuruta gukurikira ibihuha n'amakuru usoma ahantu hatandukanye. MH kigonto amwitobwira kiraburira abantu. Kiraburira gute? Ubwo rwego rw'ubumwe bw'uburaya rujejwe imiti EMA ruvuga ko amavuta ya eucalyptus adakwiye guhabwa abana bari munsi y'amezi 30. Umwana ari munsi y'amezi 30 nakwiye guhabwa ayo mavuta. Nuvuga ko amezi 30 abafise imyaka umwaka n'amezi 12 rwije inshuro zibiri ni amezi 28 n'imyaka 2. Nuvuga amezi 30 ni imyaka 2 n'igice. Nuvuga umwana ari munsi y'imyaka 2 n'igice ntakwiye guhabwa ayo mavuta avuye muri eucalyptus, kandi ko atagenewe abana bafise amateka yo gufatwa na seizures, gusiduka se niko nataburi cyacu, kuko bashobora gutera ugufatana kw'igihogo, ico bita laryngospasme. Ico abahinga mu by'uvuza ashaka kudusigurira muri commentaire, ntaco nahura cyane ngati. Ariko kandi ubushakashatsi buvuga yuko bw'ico kigo buvuga yuko umuntu akwiye gukurikiza amabwirizwa ari kugicuruzwa no kwitura umuganga iyo ibimenyetso by'indwara bimaze indwi birenze bitarakira. Fite nk'ubu wakoresheje produit kanaka kacumara indwi yose ubona ko ibimenyetso vyo ngwara bitarakira, wakoresheje za produit waguze zivuye mu mama y'umu karatusi ukabona nturakira, cyo bitura abaganga wihuse bakubwire impamvu, kumbure cyo zifashisha cyo bico gutuma ushobora kwivura vyoroshe. Isi yigiye kuri ibi bintu, ivyo bintu isi yigiye ko ni bihe. Abaganga bavuga ko ijambo ni igiterwa ritari ryonyene rituma ikintu kiba ataco gitwaye. Kuba ari igiterwa, kuba ari babikuye mu ishamba nisuka kaco bitware, ishobora kuba rifise ingaruka ku mubiri wawe. Ati hari imera, abashakashatsi bavuga ko hari ibimera byinshi bifise ibinyabitabuye bikomeye cyane produit chimique zikaze cyane. Nico gituma nibikomoka ku bimera bica mu nzira z'ubugenduzi bakabigenzura bakabisuzuma neza cyane imbere yo gushirwa ku isoko mu bihugu byinshi bitandukanye. Nico bituma amashuri hamwe menshi akora imiti n'imiti icuruzwa akoresha eucalyptus yubahiriza amategeko agenga urugero rw'amavuta ashirwa mu icuruzwa no kwandika ingene bikoreshwa kugira ngo bikingira amagara y'ababikoresha. No kuvuga yuko aha baregera dose ibwirizwa kuja muri produit kanaka n'ingene ikoreshwa, kubera ko ushobora gukoresha dose irenze utazi impamvu iyo dose ikeneye gukoreshwa canke utazi ko warengeje. Niyo mpamvu bagusaba yuko ubwirizwa gukora amategeko yanditse kuri iyo produit yo gukoresha, kandi ubwirizwa kwisunga abahinga mu by'ubuvuzi aho kuvuga duti iki ni giterwa n'amababi ngo nakwiye mu ishamba, ngo nakwiye giti kanaka ngo ntaciyongira kubera ko ari ibintu biri naturel. Oya, hakenewe dose. Niyo mpamvu kino kigo kijenje imiti cy'umugana wa buraya kivuga yuko gihanura yuko kwiye kubanza gusuzuma canke ukaja ku baganga bafitiye ubuhinga. Nivyo bituma amacira amakora imiti n'ibindi bicuruzwa akoresha ubwo buhinga bwo kwandika kuri kada etiquette. Mu gusozera kino gice tuvuga iki? Ubu tumaze gutahura igituma mu karatusi wamamaye ku isi yose, si kubera ko hari imigani gusa, kubera ko abantu bavuga ko ari ikintu kivura indwara, ahubwo ni kubera ko produit chimique iri mu mababi yawo ikomeye ifise ico ikora, nuko ivyagiye birigwa n'abashakashatsi bifise ico bivuga. Twabonye kandi ko ari kimwe mu biti bifise akamaro kanini mu nganda zikora amavuta y'impwemu canke ama perfume, ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo kwisiga, impapuro
n'ibindi bicuruzwa bikoreshwa buri munsi hirya no hino ku isi harimwo n'imbaho zo kubaka. Ariko kandi hari ikindi kibazo gihambaye. Kubera iki harabavuga ko umukaratusi unywa amazi menshi kandi ukonona ibidukikije, mu gihe abandi bawushima cyane kubera akamaro kawo. Kubera iki ibihugu bimwe bimwe bibandanya kurima ku rwego runini, bakabitera ugasanga bafite amamiliyoni y'amahegitari y'amashamba, mu gihe abandi usanga hari abawugwanya. Kubera iki? Iyo mpamvu ni iyihe? Mbega ninde ari mukuri? Umukaratusi ufise akamaro canke unywa amazi canke ugwanya ibidukikije, woba ukeneye guterwa canke niba utere? Mu gice gikurikirana uvuga igice cya gatatu ya episode ya 2 tuzokora ubushakashatsi bwimbitse ku ruhande rw'igice cya 2 cino nkuru. Ni nk'igice tuvaye cya 2 gitanga kubera ko hazoba igice cya 3 gushika ku gice cya 4 kivijanye n'umukaratusi. Ni ibintu byinshi bitandukanye agenda babwira, muzoyibona. Tuzokwibaza ivyigwa vya science vyakorewe muri Australia, muri Brazil, muri Ethiopia, muri Afrika y'Epfo, muri South Africa, muri Portugal n'ibindi bihugu, kugira tumenye nimba koko umukaratusi unywa amazi menshi, nimba wonona ubutaka, canke nimba naho hari aho ico giterwa gikwiye guterwa n'uburyo giterwa, aho kuba, nimba biva ku bwoko bw'igiti cabwo. Iyo niyo documentaire izogufasha gutandukanya ukuri n'ibihuha kuvugwa kw'ivyo bindi bice. Ariko imbere gutandukana na kino gice cya 2 hari ikintu kimwe gikwiye kwibukwa. Iyo abantu bumvise ijambo umukaratusi harabaca biyumvira gusa akamoto kawo, amavuta yawo canke imiti ivamwo. Ariko inyuma y'ico giti hari inkuru ndende y'ubumenyi, ubutunzi n'inganda, iterambere ry'ibihugu yinyigije inyuma y'uwo mukaratusi. Ni igiti cyabaye ikimenyetso ca Australia, igihugu cyakomokamo amoko menshi y'umukaratusi. Niyo nayo komokamo, niyo yatumye kiryamamara, yariko abafasha mu iterambere ry'ico gihugu. Ni igiti abashakashatsi bamaze imyaka myinshi bariko bariga kubera produit chimique cyangwa ibinyabutabire biri mu mababi yaco. Ni igiti kandi cyamamaye kubera ubushobozi bwaco bwo gukura n'ingoga, bituma ibihugu byinshi bigikoresha mu gutanga ibikoresho bikenerwa n'inganda. Ariko rero nkuko abahinga babivuga, ikintu cyose gifise akamaro gishobora kugirira abantu kandi kikagira n'ingaruka iyo kidakoreshejwe neza. Nico gituma ubushakashatsi ku mukaratusi butagarukira gusa ku mababi n'amavuta yawo. Hari ibibazo biba bikomeye kuruca ibindi babikeneye kwigwako. Iyo umukaratusi tegwa ku bwinshi cyane bigenda gute ku bidukikije? Hari abavuga bati umukaratusi n'igiti gikiza, gitanga amafaranga, gitanga impapuro n'ibindi bikoresho. Ariko hari abandi bavuga bati umukaratusi unywa amazi menshi, ugahindura ubutaka, gatuma ibyo dutera bitamera, bitimbuka, ukabangamira ibindi bitegwa. None ukuri nukuhe? Mbega umukaratusi niwo muti w'ibidukikije canke utera ikibazo ibidukikije? Kugira ngo tumenye byinshi kubijanye n'ibi, ntidukwiye kwishingikiriza ku byo abantu bavuga gusa, ahubwo dukwiye kuraba iby'ubushakashatsi bwo muri Australia na cyane ko ariho bagitera cyane buvuga. Dukwiye kuraba iby'abahinga mu by'ubutaka n'amazi bavumbuye, ibyabaye mu bihugu byateye umukaratusi ku mirima minini nka Brazil, Portugal, Espagne n'ibindi bihugu byo muri Afrika, n'inge n'abahinga baraba itandukaniro canke babona itandukaniro riri hagati yo gutera umukaratusi mu buryo bubereye no kuwutera ahantu hatabereye. Kuko ikibazo cy'umukaratusi wonyene, ikibazo ni umuntu awukoresha gute, ikibazo ni umuntu awutera hehe, ikibazo ni umuntu awucunga gute. Mbega inyungu zawo zoba ziruta ingaruka zawo canke ni kinyuranye? Hagati y'inyungu n'ingaruka ni ikihe gifite uburemere gusumba ikindi? Ibyo ngiye tuzokwiheza mu gice gatatu kizoba kivuga giti umukaratusi n'ibidukikije. Ni igiti cy'umugisha canke n'igiti c'ingaruka? Ni igiti tuvuga ko abantu tubanose twatombora cyane, n'igiti tuvuga ko cyaje guhungabanya ubuzima bwacu. Muri ico gice tuzosuzuma ukuri ku mazi, ku butaka, ku mashamba, ku bindi bitegwa canke ibindi bimera byose, no ku nyungu zawo ku miryango itandukanye. Kuko kugira ngo dutahure umukaratusi neza ntidukwiye kuwubona gusa nk'igiti gifise akamoto keza, nk'igiti gifise akamaro. Dutegerezwa kuwubona nk'igiti gifise inkuru nini, inkuru ndende hagati y'umuntu, ubutunzi n'isi tubayeko. Iyi niyo mpera, niyo nsozero ya kino gice cya 2. Mwari kumwe nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Life Media. Mwandanye gukurikirana mu subscribe kugira ngo ibindi biganiro by'ubushakashatsi ntibizobacike. Dusubire mu biganiro byo hanyuma. Bye bye, hasta la vista. Ciao. Usangize kino kiganiro kugira ngo abandi bashobora kuba bakeneye ibivuga muri kino kiganiro bashobora kuvyungukirako. Bye.